ndabakunze gose kandi Pastor Imana iguhezagire kuba umpaye akanya gatoya mfise. Haleluya, haleluya, hagarara hamwe, haleluya. Hagarara hamwe bagufirme neza, inka yawe zifasha abandi. Hagarara ahantu hamwe hama inka bayifate. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndanezerewe cyane kuba nshitse hano kandi mu kanya keza ko gushima ivy'Imana yankoreye canke se ico yagombye kuba kuri jewe. Haleluya. Ego jewe mwavyumvise naraye ahandi hantu ariko Imana irangirira neza ubu nkaba ndi wa Yesu Kristo. Dukomera amashumwa kuvuga iryo zina gusa. Haleluya. Hari uwavuze ngo ntiyarazi kuvuga haleluya naje ntavyo narinzi kabisa. Amen. Amen. Twahura ku kantu kavuga ngo amen. Konye. Abamaze kuvyumva ngiramaze kuvyumva ariko Imana yarangiriye neza. Imana irankura mu bintu byinshi cyane vyofata umwanya. Haleluya. Haleluya. Jewe naritembera ngaha mugabo nibereye kuzimu. Tukabona ngaha mugabo jewe atari hondi. Haleluya. Twaganira nk'amajambo ashika nka 200 mugabo jewe ivyo tumwe turavugana twe tutari kumwe na wewe. Haleluya. Haleluya. Ariko Imana yarangiriye neza. Bantu b'Imana umuntu azotunga icambere azokora uze ugwanira ubutunzi bwo mu ijuru. Haleluya. 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 Jewe nari mfise amafaranga menshi ku buryo ikibazo cy'amafaranga kitari kindimo ariko yo mpera ntabwo yarayi wanje. Haleluya. Haleluya. Sinzi ngeno bivuga ariko Imana yarangiriye neza. Haleluya. Jewe maze gukizwa maze kwakira Kristo byaciye mu bintu bikomeye kuko je kuvuga ngo Kristo cyari ikintu mengo sinigira numva ivyo bintu byari ivyo. Amen. Ariko Imana irancisha mu kintu gikomeye cyane cy'ingwara. Imana ihagucubahiro. Imana irangirira neza ndabiharuye kweri. Repentance kabisa sinzi. Nagumye nibaza ati mbega repentance nitera ingwara zose kugira abantu nibaza baze bakire. Ivyo nukuri naravyumviriye ndavyumvira cyane mugabo ndatinda ndatora umurongo ndatinda ndahumuka ndabona yuko Imana ikiza. Haleluya. Kuko naragwa ingwara y'umwuna ndayigwara imyaka 18 nanjye sine namenye ivyari ivyo sinari nzi yuko ari amaraso ntanga ikuzimu. Haleluya. Ariko Imana kweri yarampumuye ndamenya iryo banga yuko iyo myaka 18 nari maze amaraso yaraheze ari amaraso natanga ikuzimu. Imana idufashe cyane. Ame bambwe iminota 5 kandi shima gerageza tubwire mu ncamake nitwumva bisa nk'ibiriko birinjira turakongera gatowe ariko hasigaye 3. Haleluya. Icyo nshima rero cyane nuko Imana yankijije ingwara kandi ikankwiza iyo ngwara nari ngo imyaka 18 kandi uwo muntu yasengeye atanubwo ndanamuzi atigeze ankorako. Haleluya. Haleluya. Ico ndagishimira Imana navyumvise ku radio maze kumva ku radio kuko je navuga nti Imana ati ikintu cyose nokora ikintu cyose umuntu yombarira kugira nkiri uyu mwuna je no gikora. Ariko mu vyo Imana yankijije nta kintu na kimwe nigeze nkora nta gitangaza kirekire nigeze nkora. Ico nakoresheje gusa nakoresheje ivyo mwaravuga mfata aho mbabara hanyuma baje gusenga nca ndaraba bace bankuraho banjana kwa muganga bibaza ngo napfuye mugabo nguma mpema mu nyuma niho natora mitende maze kuvyuka nshasanga nakize. Haleluya. Mashiko mwami Yesu. Haleluya. Kadukomera mashimana. Mu nyuma byarangoye gutahura igituma nakize ndavuga nti mbo ko nkize reka mpimerere babagabo numva ko kurade nagoma numva abagabo bavuga ngo amena abandi ngo haleluya abandi ngo amena nkumva abantu benshi nyene bamwe barabashinga intahe ngo baraki. Tubibutse yuko yakize igihe twahora twigisha saa 8 y'ijoro. Hari saa 8 y'ijoro. Twara turigisha mu ijoro. Ego. Nico gihe yakize. Haleluya. Haleluya. Imana irankiza cyamvuga nti ninabona haheze ukwezi nakize cyabo bagabo nzobarondera.
ukwezi kurahera mbona wa mwuna ntusubiriye ndetse n'ukundi kuratangura mbona wa mwuna ntusubiriye nca ndabarondera rero abakozi b'Imana ndahiga ndabarondera ndabura naciye nja kuri Buja FM ndabaza bajya bamenyesha makuru ati mbe abantu bakunda kuvuga ku munsi wa gatanu saa 8 bavuga ibintu vy'Imana ni bande barandondagura abakozi b'Imana bambwira Nduwimana Joseph arambwira uyundi yitwa Parfait nca ndavani oya n'umuntu yavuga saa 8 z'ijoro baca bampa nimero zabo nca ndabarondera nca mbona gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Maze gukizwa ibigeragezo vyabaye vyinshi ukumumbona nyene ndukunyene ndi kumwe n'Imana yo mwijuru. Amen. Amen. Guhera ku kintu cyose nambara gufungura ni Imana yo mwijuru kuko imiryango yanje yose yaciye inta. Ijambo ry'Imana rero rimwe nkaguma ncika intege bavuze ngo nkumva bavuze ngo utubashe ngo umuntu atagamburukira abavyeyi ngo ubahe so na nyoko ngo kugira nguze urambire mu gihugu. Je nani nkaca mvuga none je ko banyase none ubu rero sinzorambira mu gihugu nkaca mbona ibigeragezwa navyo nkabona iki kiravuye ikindi kiraje maze gukizwa abana banje bose barapfuye ncasigana umwana umwe umugore aranta ndavuga ati umugore ntashobora kumbuza ijuru ko vyanse ubona akurikiye azombera umugore kandi azombera byose. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuko ntuze wemerere umuntu numwe kuzokuza ico wakiriye mugakiza. Tubwire mu ncamake gatoya ubuzima bwawe imbere yuko kizwa bwari bumeze gute? Muje ubuzima bwanje imbere yuko nkizwa nabwiyo narindi je nari umuntu w'umugwiza tunga umugabo byose nabikuye hehe mu kuzimu. Rero maze kubikora mu kuzimu hajya muri Tanganyika hajya hari muhira niho nibera kenshi mvuye mu byo niviriyemo niho nibera kenshi ko nenda hafise n'umugore nenda hafise ibintu byinshi ubutunzi bwinshi. Hanyuma rero maze gukizwa byose bica birahera. Nari mfise n'inzu nubatse yo mugahahe iyo nzu gushika none mwati ko turavugana ntayo mbona. Imana idufashe. Nayibona kandi ari wowe yuba. Sinshobora kuyibona. Narayubakishije ndaheza ndabwira madame acavuga ati tuzoyimukiramo mu kwezi k'8 jewe nca nkizwa mu kwezi kwa 6 imyaka 3 irarangiye. Imana idufashe. Ntumubonere ibintu byose bihinda ngo uhinde navyo banza utumbere umenye iyo ico kintu cavuye. Amen. Haleluya. Jewe ufise inoti yawe nkakuvunjira amahera jewe amahera yawe n'abandi yatwaye kandi ntavyo wamenye kuko jewe buri ku munsi wa 5 nategezwa kuba mfise 500,000 ico ryari itegeko. Imana idufashe. Amen. Amen. Jewe rero maze gukizwa ivyo byose nari mfise byose byaragize gute byarayongobeye ariko rero mfise ivyizigiro yuko ivyagiye byose kuko ivyagiye bitari gwanje Imana igiye kuma ibintu. Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Haleluya. Nukuvuga jewe maze gutora ibanga ryo kuja mu kuzimu kuko ndeka ndabivuge kuko vyaramaze gutsindwa mu izina rya Yesu. Nimukundi nta. Haleluya. Burya jewe maze kuba ngana ukunyene nakuze papa wanje w'idini nari ndimwo muri ico gihe yambariye ati mwana wanje ntakuze ndaguha urufi reka ndakwigisha ingene baroba. Nanje namanibaza ati none ga ngiye kwiga kuroba muri Tanganyika kweli. Nanje ndavuga nti sawa mwijoro nka saa 5 niho yamitana arambwira ati tugende. Turagenda n'imodoka mugase namenya mu modoka ko hari utuntu nza gukoresha. Turise kuri Tanganyika acampereza magi 3. Ajya magi kirundi pana bijya vy'ikizungu. Acambwira ati yafata uko uterere hari muri Tanganyika. Ati kandi ahushitsa hose habaho nyene. Cinca ndayafata nkuko nca ndatererayo. Meje kuyatererayo nca mbona yose Tanganyika yose irahindutse.
Chambona n'amazu ibiki amamodoka ibintu vyose ibibona nyine ngaha kwisi Tanganyika nasiyo kuyibona nkari ndavuga ati none Tanganyika ko hari ngaha Tanganyika vyagenze gute acambwira ati urabona aya mazu yose aya harimo yiwawe aturabona abakoga bose aba harimo umugore wawe urabona aya mabutike yose ubona harimo yiwawe urabona amamodoka yose harimo izi wawe nanje ati kweri hano ndatunze kabisa undi papa ikintu atambira atanga kumbwira ambwira ndondere umugore kuko umugore ari wajera vyose w'idini umugore papa wanje w'idini burya muri babakobwa ndaraba nkabona bose barasa nkaraba bose barasa mugabo kubera ko atamuntu numwe yariyo atanakimwe ari marakora naciye ndaba umuntu ari marakora ibintu bizompa amafaranga ko narondera amafaranga cyamona umukobwa nyene ariko aragira adandaza amajinisi meza cyane apana cyandava nti jewe papa jewe umugore ntoye n'uyu ati sawa umva uko twimuka dutora ikintu ico natora cyose wa mugore twa turi kumwe burya tuvuye kuri ico cy'umugore acampereza inzu acambwira ati muri izi nzu zose rero raba inzu muzobamo n'umugore wawe je nari ndayifisega umugabo ncandara izo nzu nazo nyene habona zirasa zose ndabwira umugore ati none shiri none wowe raba izi nzu ati wewe urabona yuko we nagucaguye nawe rero ikintu mfasha raba inzu tuzobamwe ingene imeze acavuga ngo fayo dutoye shiri ngo zose mbona zisa cantora imwe muri iyo nzu tuvuye muri iyo nzu acambwira papa ngo rero nukurondera imangazine ushobora kuzodandaza n'umugore wawe ndaraba ndazijamwe ndamubwira shiri none wewe ubona ntotori wewe raba ivyo ubona ncantora imangazine harimo ivyuma bijya badandaza ama pièces de rechange kwa navuga ati ayo nivyo vyiza kudandaza ivy'ivyuma yemwe bantu b'Imana aha mubona isi irarusha ndaruhira hajya mubona hajya mu mazi ndaharuhira ndiko ndarondera ivyo ubutunzi kandi atari kubwo nuko Imana maze kuronka iyo ntuze iyo mangazine ndamubwira papa je nitore yibi ati sawa ati ntangorane acambwira ati umviriza kubonye inzu ukabona vyose izo modoka rondera imodoka yiwawe nyene ubona yuko ari nziza je nafanye kontaki Imana idufashe burya rero nca izo modoka zose nkabona zose zirasa nta nimwe itasa n'iyindi ndabona none ibi bintu ko mbona byose bisa ave mfe kwitora iyo mbonye nca ndatora iyindi modoka ndayitoye sawa kontaki ndayigumye nca namubwira umugore atesha tuyishire nkariya kugira ntuze kuyiyoberwa kubera twaguma tuyizengazengana kandi mbona menga papa nawe aracabandanya tujana ngo tushire hajya turayidepoza dushira ahantu ngaho kareke pa burya acambwira papa ati umviriza urabona umuhungu turabibona uri murabibona rero ati yego je ndimo ndabibona kabisa tubu rero hageze aho ndaguha imodoka izo zirakurangurira ibintu kuzanira pana kuruha sawa Imana yishatse iratabara burya acambarira ati sawa hari amabarabara rero hari amabarabara manini nkajyo kuri Gare du Nord ijya kuri Gare du Nord murayibona niko hameze cyo ndavuga nti sawa papa amaze kunjana ahantu nambwira ati ubu rero ngiyabaguhe imodoka izo zirarangura ikurangurira ibintu tijyama ngaho mu barabara ndaryama ati none njyama gute njyame ngaramye cyangwa nubitsinda ngo jyamugaramye ngo wewe kubike ngo jyamurabe iyo biva cyanda jyama nyene ngaramye nkuko ngene umuntu ngeshe tanga ari njyajya kugira ngo kwereke ko ivyo uri kuraronka biriko birava mu ijuru naho biriko birava cyanda jyama kwa shetani maze kuryama njyamye ngaramye ko sinzi ngene numvise nyene numva ndabuza amahoro nyene sinzi ngene ndavye nkuko mbona uruyoka mahero uranja ko ndavyemereka baje cyanda haguruka ngo urabona rero ngo chance yambe ngo aho rero ngo urabona ko ngo vyononye ngo uravyononye kabisa ngo reka je njyame ngo icomba ahantu rero hakomeye Imana ishaka gutabara
iyo ishatse gutabara nukuri adatabara burya amaze kuryama mpagaze nk'iyo mbona urugunya ruyo karuraza rwamutondera kuva ku maguru ruratondera rugeze ku mutwe rurayongobera aca mbwira ngo ngusubire kandi uryame ndaryama nca mvuga ati ko mbonye ataco rwamugize je ndatimbisha nigwaza kumbe rero kubera Imana izi gutabara sigo gwaje hace nace ndyamye ko numva nyine ikintu kigumiko ngendera bukunyene numva urumodoka rungana amahera guze rujya gwa rumoroke ndavuga just mava nca mfite nyoka kwe ubwo nyene naciye mbyuka nje ndahaguruka mpagurutse ngiye nirutse ubwo nyene Tanganyika ikiruzura yuzuye ivyo nivyabaye nivyo vyambanye kunye mu maso yanje si ivyo bambare nivyo niboneye n'amaso bya bintu byaciye bigenda hacaswa kwa Tanganyika hacaba Tanganyika kugira mve aho muri Tanganyika babona bijye bite byo muri Paul nivyo nishimikije mbona kuvayo aho ni saa 8 z'ijoro nca ndumva yarengene nzohava nshika iyo nta Imana idufashe cyane ivyo ndabibamwo kugera no kurundi gwego gwa nyuma nyene aho mvuga nti jewe ubu rero ko bigenze uko ivya mbere vyansi n'ibindi vya kabiri bikaguma biza kugera yaho bampa igikarato kwanza ivyo bivyanse papa buke yaciye asanga muhira acabwira mama ati muvyeyi nta mwana mufise kabisa nta mwana mufise namweretse kuroba ariko byaramunaniye ati dusigaje kumupima ubwa kabiri Imana idufashe amen amen ubugira kabiri haca ambwira ati wewe rero kuko vyansi vyo turaza gusaka kandi kukugerageza nka saa 5 kandi z'ijoro bukeye bwa nagiye numva umuntu aje kumpamagara ngo Abdul ndabayika njo twende namubona igitutu sinigeze ndamubona mu maso nguma ngena n'igitutu gihagaze nane mpagara ngenda mwabantu ivyo mu kuzimu birarusha cyane dukorera Imana amen birandusha n'uwo munsi nyene kuva narindi gushika kandi kuri Paul cyane hasanga kandi abantu batanu bari mu mvugo zanje twari dufise ukuntu turamukanye ndaramutsa hama baranyakira basi bace wambare ati umviriza niwe uri uravuga byinshi atego turabona kari akantu karimo karakariya karakantu kari muri Tanganyika ari indani kajya ugende ucu gatora ukazana mukama wanje byabindi bisubire none muraya je hari handashikayo gute kumbona ari amazi nakuse mu kirenguku kama wanje Tanganyika mbona yimutse yage nkiyo kakandi kamwe karimo karaka nakabona kari kumpera ku nkombe niho nagakuye baca bamwe ati mukugaruka ntuze gusubira urabe inyuma cyangwa mukugenda ngo urabe inyuma ucu ugaruka canzana akantu kameze nk'agaseke kene kajya nza ndakikoreye gushika muhira ko bari bambuje sinkebuke kandi bari bambwiye ko atamuntu n'umwe ndabibwiye muga kubera Imana yashaka kuntabara sinigera mpora nace ndabibwira mama kandi bari bambujije Imana igeneye kugukiza burya Imana iza gutabara niburi ibyikora kandi urabigaya mugabo yashatse kugira hano gutabara haleluya burya mu gatondo nace namwe ati mama urazi yo naraye je nazanya akantu keza wa urafise ubwenge mu mutwe none ngivyo murabimbaririye ngiye kuraba kakandi nasanze ari misiba pani misiba yayindi mye binini menga nibiyoka n'ibindi buto uko nyene mama acambwira none we ngo wabonye ivyo wazanye je nabibonye n'ukuri ngo none huza kubimenaye ngomba bisubiza muri wako reka tugeza azobandanye dimanche twabikwegeye bandanya gato yatwumva haleluya haleluya maze gusanga ari imisi wacu tuja mu ntambara ya mere aho nza kubita ngomba bisubiza iyo wabikuye burya umuntu arabana n'abavyeyi vraiment
ni vyiza gusenga kugira ngo abavyeyi bacu bakizwe canke umenye ivyabo. Ashaka kuba n'umuvyeyi utazibanga na rimwe y'ikintu kintu, kandi umuvyeyi wawe akakugira ikimazi cyangwa gutanga ntubimenye. Haleluya. Sanze ari byo rero singene vyaci bigenda rero. Papa so yari iyo muyinga acaraza asanga vya bintu ariho bikiri. Papa yakojeje ko inkoni yiwe bica biragenda vyose. Iyo ibituro igira gatatu iya nyuma rero karahabuta hageze mwijoro n'ubundi hacaraza umuntu aramba ngo tugende abyo ndagenda wewe aca yihagararira impera y'ibarabara aca aramamagara ngo ndakubwira ndahashitse aca mpereza akantu muntu kuko casa nkumva mengana kangorongoro mugabo kubera yari yamuje simfundurure yari yambwiye ati niwashika muhira ucushira mu gikarato hanyuma uzobiraba ejo mu gatondo uvuye gusenga. Sawa ngiye nshitse muhira bukeye mu gatondo kuko mama ariwe twamana hafi. Mama jena urabona kege gikarato nca ndakimwereka tikiye gikarato kigenza kukiraba mvuye gusenga. Tirega wowe uri gipfu wewe nta nubwo ngufise ko nyene burya ngize gupfundurura nsanga nibikere vya bikere mwe binini binini mwe vy'ibigongo na bwa bukere umwe butoya. Papa cavuga ati ivya mbere nabikoze ibi navyo urabijya. Imana idufashe mugabo kubera ko Imana ifise inzira nyinshi. Imana irantabara maze kujya igikere kimwe aca mbwira ati reka ndaguhinyuze kandi ibi ndabihagaritse. Imana idufashe ivyo birahagarara. Baca bambwira ati kunaniwe rero ubu ati ubugira mukuru wanje cavuga ati ko vyamunaniye mu petit frère ni mumubaze ndamugurana umwana kugira ngo arabe yuko ibyo byose bivimo biramucako vyo hagarara. Akugurana umwana umwana w'umuhungu baramukura kubera haleluya haleluya umwana w'umuhungu kubera aho twari turi bambwiye yuko ntegezwa gutanga umwana w'umuhungu kugira ngo ubutunzi bwanje bumererwe neza. Ivyo ni vyambayeko hamajewe kubera atabona ari mfise mukuru wanje umwana wa mukuru wanje w'umuhungu niwe najanye ndamutanga hariya muri Tanganyika. Kwabaye urumva sinamujanye ngo ndamuyobereyeyo vyabaye ibintu nyene urumva ushitse hajya muri Tanganyika mu ijambo rimwe esuprise zihinduka sinzi ibintu barakugize nyene tugiye vraiment ico kintu carabaye umwana amera nk'ukorokerayo acarahita gushika no munsi. Haleluya. Maze kumutanga rero ntangura rero kuronka amafaranga ntabona niyo arimwe arava vraiment sinabona iyo arimwe arava uwambaza ati mbega mara uyakura ntavyo nabona nirirwa nibereye ku rubugu nirirwa nibereye ku cayi mugabo je amahera sinigera mbura uje ati n'ibihumbi 10 Abdul sinabibura umbwiye ati mavene sinazibura senkani sinayabura sinabona ya nukuri kuhoraho sinzi iyo yaba yirirwa ku rubugu yego. Haleluya. Wa mwana maze kumutanga urumva vyace bigenda uko nyene ni birebire tuzobikurikira tuzobandanya kumbure twaronka kanya. Sinamenya rero yuko nubwo namutanze ujya mwana mu bana nzovyara nzotegerezwa kuriha. Imana idufashe. Nanje haragera igihe ndibaruka umwana w'umuhungu nibarutse umwana w'umuhungu arabaho atangorane nyene mugabo nako nyagahungu nkabona akantu mengo sinzi ngene kameze nakihweza nkabona akantu kakaguruguru utundi nabika amafaranga nkasanga kayatanze yose. Imana idufashe. Burya rero imaze gukizwa Imana imaze kunkiza nkava muri ivyo vyose Imana ikankiza
umugore ati wewe rero kumaze gukizwa jewe ntitushobora kubana ukijijwe jewe ndigiriye ati ahubwo urakoze ndanamwingana mubwira ati wewe uzoguma usenga aho usenga je nanje nibandanirize aho nsenga ko nari nzi yuko imana ya repentance ari imana nzima nari nzi ati niyanyemera akaguma asengera hari je ndazi uko mu misi azoba yanshikiriye nawe rero satani ashiramutoza ubwenge ati vyanke umugore aragenda wa mwana w'umuhungu rero ndiko arimo arakina agapira ahantu aca arasaba aca arameneka kwari ukwegeranya ubwonko uwagiye ndabwira abungere ngaha arafasha gusenga ivyo rero ntivyampaye iki nta n'ikintu nigeze niyumvira muri ivyo navuga urya yagiye Yesu wanje ati kuko ndamuzi ahantu yuko nanje namutanze ati ahubwo rero satani atwaye ivyiwe mane dufashe uwo ati fye uwundi mwana wanje nawe umukobwa nyene nawe nyene agiye muri dushe arimo aroga umuyaga nkuba ucura mutwara uwo barapfuye nyina wiwe ati none wewe wa mugabo wabonye hamwe wajawe narakubariye ati none uko ari mu barozi wewe ati yonza ntubona nanje uko nopfuye ati uzopfuko nca ndamubwira nti no je sinzopfuka ahubwo nzopfira muri Yesu amen amashika umwami w'abami ati yobu ivyiwe vyose vyaramuhezeko vyose atana kimwe none ni igiki cyo ntandukanya no kundo gw'Imana inzara ndayizi guhimba ndakuzi kwambara neza ndakuzi no kutambara ndabizi byose narabibayemo none ico kintu je cyo tuma mva muri Yesu nibice ati nashaka nande ndagomba mpe ati nuyu asigaye nawe nyine agomba mpe Imana yo mwijuru niyibibona ibyo nakurikiye uko atari ukuri nayirakora tuze turaba ubu rero turi ku mutego n'Imana ngo akajya namubwiye Mana nayibwiye Mana yanje asigaranye kajya kana kajya kicaye muzane ha Yesu ashimwe rero turi mu Mana nabwiye Imana ati Mana ndabacenda basenge ati Mana nguyu uyu mwana uyu urabona uko ari we nsigaranye ati agapfa jewe no kuri sinzi ngene bizava bigenda ubu rero turi ku Mana uyu unye turi ku mugambi wayo n'Imana isokre y'Imana nanje iri kuri uyu haleluya uyu rero niwe mwana Imana yampaye uyu niwe nsigaranye mu bana batatu bose kandi karankunda cyane haleluya rero mu guheraheza ndashima ko abakozi b'Imana bamba hafi abavyeyi banje naba bashiki banje ni mwebwe sinzi ngene no bivuga nta kazi mfise ntaki ariko ndabayeho haleluya amen ndayinzara mbwira Imana ati vyo nibisanzwe jewe nkaca mvuga nti none Mana urazi mutego wuyu ni wemera yuko uyu mwana arari inzara sawa haleluya Imana rero nkabona irabikoze ubu ndaho ndashima Imana uko biri kose ubu ndumva ndamahoro amashikuri Yesu Kristo ndamahoro Imana bahetsagire reka tugusengere akatwotela haleluya egera ndagusengera kuko ntabwo byoroshe ingo mwana nawe muzokomera Imana izobagirira neza uyu nimave mwibaza ngo iyo uri kurumva inaye tuko turashinga inaye ariko arashinga inaye wibaza ngo ni ibintu bisanzwe kugira ngo ashobore no guhagarara twarasenze barashobora kumutwara tugasenga nk'amasaha 5 ubwenge butaragaruka yapfuye yagiye ariko Imana ikamugarura uyu yateretswe n'Imana kugira ngo azoho gushingirana kandi azozana benshi kuri Yesu kuko ariko arakomera ariko aramenya gushinga inahe ubwa mbere ibyamunanira kubivuga ejo ubundi azaba ariko aravuga ubutumwa bukomeye buzana abantu benshi kuri Yesu Mana ndamusengeye ngo umugirire neza kuboko kw'Imana kubane nawe turamuhezagiye mu izina rya Yesu reka imbaraga zidasanzwe zimuremera amateka Mana umugirire neza umuhezagire mu izina rya Yesu amen.